Subire ndabaramutse nanabaha ikaze mwese banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tuba turiko turabashikiriza kuri ino mboneshakure yacu kandi yanyu ya ICTV. Niya mboneshakure imwe rudende ibashikiriza amakuru n'ibiganiro bitandukanye bivugwa irya nino. Ni inkuru nziza cane kuri wa muvyeyi bungenze imbanyi irimwo abana batandatu. Uyu muvyeyi ivyo Gervas Ndirakobuca umushikiranganji wa mbere w'u Burundi ahejeje kumukorera aho yishikiye aho ari ku bitaro vy'abasirikare mu Kamenge, akaba yagendewe n'umushikiranganji wa mbere w'u Burundi Gervas Ndirakobuca. Akaba ari ibintu vyiza cane kandi ari ibintu vyanezereje uyo muvyeyi, n'abarundi bakaba bashimye cane iyo nyifato y'umushikiranganji wa mbere w'u Burundi. Ivyo uyo mushikiranganji yakoreye uyo muvyeyi azwi ku mazina ya Mugishimana Johari turaza kubibabwira muri ano makuru mu buryo bw'idonido. Uyo muvyeyi akaba ari mu bitaro vy'abasirikare mu Kamenge, Hôpital Militaire do Kamenge. Turaza kubabwira ivyo Gervas Ndirakobuca mushikiranganji wa mbere w'u Burundi yakoreye uyo muvyeyi, akaba yanamuhaye amafaranga atari make. Turaza kubigaruka ko muri ano makuru tubabwire vyose mu buryo buramvuye. Ndabaramukije mwese banywanyi bacu, nanizera ko mwafyonze kuri subscribe kugira muraje mushikirwa n'amakuru n'ibiganiro bitandukanye mwene nk'ibi. Turafise n'ayandi makuru avugwa muraza kugenda muyumva, ivyagiye biratangazwa mu binyamakuru, iba vyagaruzweho ku mbuga ngurukana bumenyi n'ibindi vyose muba mwaranyegejwe, n'ayandi makuru muba mutegerezwa kumenya yose n'ahandi ushobora kuyaronka atari kuri ino mboneshakure yacu kandi yanyu ya ICTV. Nkuko rero mwagiye murabikurikira cane cane abakoresha imbuga ngurukana bumenyi mu migwi itandukanye ya WhatsApp, abakoresha Facebook n'abandi, baragiye bakunda kubona umuvyeyi yatangaje abarundi bose aho uyo muvyeyi kuri ubu ari mu bitaro vy'abasirikare mu Kamenge yibungenze inda y'abana batandatu. Vyaratangaje abantu bakibaza azokwibaruka gute, ese abo bana koko azobashitsa abavyare? Vyaratangaje abantu, ariko nanone abategetsi batandukanye nabo bakaba bagize ico bakora mbere yuko abanyagihugu nabo bari bagiye barasabwa ko bogira ico bafashije uyo muvyeyi yari yasavye ubufasha. Uwo n'umukenyezi rero yitwa Mugishimana Johari, akaba ari ku bitaro Hôpital Militaire do Kamenge, ibitaro vy'abasirikare biri mu Kamenge. Akaba yaciye ku gitanda cagenewe abagwayi kubera akaba rero ahora yicaye ku gitanda cagenewe abagwayi kubera atagishobora kubagendana. Asanzwe yubakanye na Ndayishimiye Hasani muri karitsiye Gihwanya komine n'intara ya Rumonge. Nkuko yavyiganiye abamenyesha makuru bahashitse akija kwa muganga kwipimisha, bakamubwira ko yibungenze abana batandatu, ntiyavyemeye kandi ntiyanasobanukiwe. Yaciye ataha abibwira mushinga ntahe wiwe, nawe ngo ntiyavyemeye kuko atahandi hantu na hamwe bari bwumve ivyo bintu. Hamaze guhera amezi 5 niho yumva amerewe nabi cane. Hamaze guhera amezi 6 niho yumva amerewe nabi cane, nahone bamubwira kwa kundi nyene niho baca bamwandikira urupapuro rumuzana i Bujumbura, aho yakiriwe nabo mu bushikiranganji bwo gufatana mu nda, bamufasha mu vyo afungura hamwe n'utundi twanyenegwa. Ubu iyo mbanyi ikaba ifise amezi 7. Johari rero akaba ashimira cane ababandanya bamugarukira ko, akongera agasaba ko bobandanya kumufasha haba mu kubaronsa uduhuzu tw'abana hamwe n'ivyo gufungura n'ibindi vyankenegwa, kuko be n'umushinga ntahe wiwe basanzwe ari bantaho nikora. Ariko nanone hako kamo kugufasha uyo muvyeyi
kakaba karumvirijwe n'abategetsi bo mu nzego zo hejuru. Umushikiranganji wa mbere w'u Burundi Premier Ministre Generali Gervasi Ndirakobuca yakoze igikorwa c'iteka, igikorwa abantu benshi cane bakengurutse bavuga ko ari ibintu bidasanzwe, bakanavuga ko n'abandi bategetsi bofatira akarorero kuri uyu mushikiranganji wa mbere w'u Burundi. Muti Gervasi Ndirakobuca yakoze iki? Nkuko amakuru yariko aravugwa cane ndetse nkuko vyanabonetse muriko murabibona ngaha mu buryo bw'amasanamu, umushikiranganji wa mbere yagendeye kuri uyu wa gatanu umukenyezi yibungenza abana batandatu arwariye mu bitaro vy'abasirikare mu Kamenge mu gisagara ca Bujumbura, nkuko biri ku rubuga rwa Twitter rw'ibiro vy'umushikiranganji wa mbere. Gervasi Ndirakobuca yamushikirije agakebanyi ko kumushigikira kagizwe n'ibahasha y'imiliyoni 5 ibipfungurwa n'ibindi. Uyu mushikiranganji wa mbere Gervasi Ndirakobuca akaba rero yahashitse ku bitaro vy'abasirikare mu Kamenge inyuma yo kumva ko hari umuvyeyi afise imbanyi y'abana batandatu arindiriye kubagwa ku bitaro vy'abasirikare mu Kamenge. Akaba rero yishikiye kwirabira uwo muvyeyi amusigira ibahasha y'amafaranga imiliyoni 5 z'amarundi mu ntumbero yo kwifashisha muri twankenegwa akeneye mu kurindira isango bamuhaye kugira bashobore kumubaga, kumufasha kwibaruka. Ivyo rero bikaba vyanezereye abantu cane. Uyu muvyeyi bamwe bavuga ko ababaje gose, ariko nanone Gervasi Ndirakobuca akaba yakoze igikorwa nk'ico kiteka. Ababibonye rero bati Gervasi Ndirakobuca n'umutegetsi abereye gutwara, ati n'abandi bategetsi bo hejuru aho kwigira ibihangange bo kwicisha bugufi bakegera abanyagihugu banyarucari bantaho nikora maze bakabafasha aho kwigira ibihangange, bashika ahantu abanyagihugu bakinyegeza, bashika ahantu amabarabara akugagwa. Abo bobo ntaco bazofasha igihugu atari ukugisambura. Ati umutegetsi nuwumva akababaro kabo arongoye. Ati mutama wacu yubahe gose, Imana imusubiriza hakuye, arampa akarorero keza ku bantu bose. Ati uwo mutama yakoze ibikora inka, Imana imuhe umugisha. Ati nukuri Imana imuje imbere, kandi n'abandi bategetsi n'amashirahamwe atandukanye haba no mu masengero eka mbere n'abandi bafise umutima wo gufasha nibakore nkuko nyakubahwa umushikiranganji wa mbere yabikoze. Vraiment yabikoze neza cane, Imana imuhezagire uwo mutama wacu. Ati nukuri Imana imuhezagire yakoze. Ati Imana ishimwe cane, Gervasi Ndirakobuca turamukunda. Ati Imana ihezagire uwo mutama wacu nyakubahwa umushikiranganji wa mbere wa leta y'u Burundi kuko ntaco adakora mu gufasha abenegihugu. Ati basore mwavyumvise ni gutera cane kuko agatahe karimwo. Ati murakoze cane mutama. Ati Imana imusubirize ahakuye uwo mutama wacu turamwemera. Ati bwa bundi kweri na bamwe bagirirwa nabi n'abategetsi bibagira, ati bibigaba biramenyekana ahubwo babura uwo barenganura gusa. Yakoze igikorwa c'ubuhizi gufasha uyu mupfasoni. Ati bihe vyayangaye batandatu mu nda y'umuntu, Imana imufashe. Ati vyiza cane ndakuye ubwatsi. Ati wubahwe bwana mutware Ndirakobuca. Ati yagize neza cane umutware nyawe nuwitaho abo bana abo atwara. Ati ni vyinshi cane bagiye baravuga. Gervasi Ndirakobuca rero akaba ari igikorwa c'iteka yakoze, benshi bakaba bagikengurutse bavuga ko ari ibintu binezereje cane. Nawewe rero urashobora kugira ico uterereye, kuri uyo muvyeyi. Tugira tubahe inimero ziwe za telefone mushobora kurungikako agafashanyo kanyu ko kaba kangana kose, karashobora kumushikira kandi kakamufasha. Reka tubashikirize inimero z'uyo muvyeyi, ariko
arindiriye kubagwa ku bitaro vy'abasirikare mu Kamenge, tubashikirize ino nimero ya WhatsApp. Ni nimero imwe ni ya Fataki Musa, ni muramu we, akamenyetso ko guteranya 257 61 25 43 32. Hari iyindi nimero mushobora kurungikako ni Ndayishimiye Hasani, umugabo wiwe, nakamenyetso ko guteranya 250 77 97 95 50. Izo ni nimero mushobora kurungikako maze mugafasha uyu muvyeyi. Namwebwe Gervas Ndirakobuca, umushikiranganje wa mbere, akaba yatanze akarorero keza cane. Namwebwe rero mufise umutima wo guterera mwobikora, ze Imana ikabahezagira kubwo gufasha abantu aho nikora.